Ukwezi kwa Munyonyo ni ukwezi kwahariwe guhimiriza ku vyerekeye kwikingira indwara ya kanseri ya prostate hamwe n'indwara ya kanseri y'amatengatwa. Izo zikaba ari indwara zifata abagabo ariko zidakunze kuvugwa cane mu kibano. Kanseri ya prostate ikunze kugaragara kenshi inyuma y'imyaka 50, ikaba igira kabiri mu makanseri akunda kubangamira cane abagabo inyuma ya kanseri y'amahaha. Mu mwaka w'2022 abagabo bangana 1,100,400 nibo batowe iyo ndwara, ikaba kandi ihitana hafi abagabo bashika 400,000 ku mwaka. Ariko nubwo yica cane, iyo ndwara yamenyekanye hakiri kare iravugwa igakira. Nayo kanseri y'amatengatwa ni indwara idakunze kwibonekeza cane, ikunze gufata abahungu bari hagati y'imyaka 15 na 35. Mu mwaka w'2022 nyene abagabo bagera ku 74,000 kw'isi nibo batowe iyo ndwara, nayo nyene yivuwe kare irakira. Muri uko guhimiriza nyene hari n'isekeza mpuzamakungu ryitiriwe Movember ryatanguye mu 2003 muri Australie, rihamagarira abantu kuyaga ku vyerekeye kanseri zifata abagabo, indwara zo mu mutwe hamwe no kubakingira kwiyahura.